Hakuna yitwa Niji Pro. Umviriza kwanza maze magara. Umviriza Niji Pro. Bandanya we ngaha onye je ndigaha kuri Amedee. Shaka kumenya. None hama ujya mukobwa mwakinishije Ketia je maze imisi ndamubona kandi bivuga yuko na wewe umuti wamuhaye watanguye gukora ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Kubera sigaye ari umukobwa basigaye birukira cyane mu gukinisha amafilm. Nawe ivyo bintu nawe wenye Amedee urabe ukuntu uzurabigabanya ku bantu. Cyane umuntu aje gukina iwanje uwo muti na tuna Frank genda umuvuguti mu biri Niji Pro yawuvuze uwo muti suba twawumuhaye Kentia uwo mutara ufise wo gukora cyane arakora gose kandi akonara n'umutima wiwe wose no musi rero Kentia saha honyene mumubona azogira n'ahandi cyane je namubonye no kwa Mugisha nawe nyene buca mukinisha film Mugisha ahubwo yaratanguye gukina buturiko turavuga yaratanguye gukina nawe bamujanye baramutera indasago ururasago nugo gukora cyane ubwo harufise deje ubu afise umwete nk'uwo musazara Amedee hari abantu benshi bakora ngaha anye bakora cyane nk'abari yambona hari kuri affiche kandi bafise film ishusho y'umuntu wakinye ama episode agenda kurikirana ariko iyi cinema shasha nayo uritegwa yuko izo have ikundwa gusumba ishusho y'umuntu niki kibuza gukundwa ko nayitondeye twitonze nibaza ko muba mwayipanze kubera je nagize umujinya hono kuva no tabira telefone yanje ngomba kugutabira wewe iri yandero yarimbi muga nanga ahura yerekanye vraiment sineza imana imfashize kuva ngaho utankubisa uvuze sinerekanye indero nziza habe basi nagukubite basi buke ndagukubite buke basi yandero basi babone ko yabandanije ntama wogenda ariko je twogenda tugumye ngaha basi tukaba turayaga hari na kimwe erega umuntu yona kwitwarira boss bikagufata nyitwari yagishikire erega nkaho wagize ku muntu nkaje kandi wenda gusumza imyaka n'ubwanwa cameraman basi we sohoka basi sasa basi tuganire Niji Pro je ndakiganira nanje cameraman turabizo image kandi bivuga yuko umudemu Mireye mukinisha ndiko nubaha abantu bawe bose kubera ngaha bose abagukurikirana si kuvuga ko badafise indero nkuko utayifise sasa Sali bakunzi ba Inyishu Media bakunzi ba Ntare Jinda baramukije ndabahaye mwiriwe na bwake bivanye naho murereye nijewe Ntare Jinga imbere ya kamera inyuma ya kamera hari Benisha rero je ngaha anye nje gukora igikorwa gikomeye je na telefone n'umubanyi w'umukinyo w'amafilme asanzwe yitwa Amedee Manirakiza umwanditsi asanzwe yandika filme mumuzi kwishusho y'umuntu mumuzi murinde izo bakinanye n'abafani zose ariko rero n'umuntu ariko aratangaza abantu benshi cyane ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko ifilme yiwe ibi ya mbere kandi je ngerageje kubiraba vraiment je ndabona ni ibintu bitameze neza ariko ubushimwe bwose ni watwara ibintu byose ni watwara ariko je na telefone n'umubanyi wiwe ngaha anya ruhande avuga yuko Amedee yazindutse mu gatondaza ari kumwe n'akantu kagatama kakazehe bivuga ko kazehe abantu bakazi neza nakantu kakoresha ibintu by'amangetengete ibintu by'ubupfumu kandi nanje nkabanzi yuko Amedee afise filme shasha agomba sohore ubunyimba yitwa iherezo ry'amakuba rero sinibuka neza gusa harimo ikintu cy'amakuba niyo sinema yiwe shasha mperuka kubona ya postinze gusa ari bukuyirekura rero je hangiye kumuvumbura ndabivyarimwo ndamusangamwe vyose Amedee bana je sinezera neza ko izijya ari filme ziwiwe gusa Beni tugende vraiment kuko ibintu by'amangetengete birakunzwe kuba bivugwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho abantu sinde mu gihugu cyacu cy'u Burundi gusa no hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi barakunze kubivuga nk'abatanzania bakunze kuvuga ngo kazi na dawa rero ngakazi ngo dafishizemwe akantu k'umuti ngakazi ngo ntikagenda neza rero tuko turagenda kwa Amedee nkuko mubibona ari mu mpangu z'ahantu asanzwe waba sindahavuga izina ahantu haba mu ikarasiye kugira namwe ntimuze mugende mu muvumbure nkuko nanje ngiye kumuvumbura Beni raba tunyaruke nidusange bana tubonye ngo asange ngo bugane gusa Amedee ababanyi biyo bambariye yuko yazananye n'umutama kandi ibintu yari karakora ni ibintu bidasobanutse bisa nk'ibintu by'amangetengete kuko Amedee ngo bamubonye aje yambaye ubureta mu gatondo kandi ngaha mu gisagara atari atakamera ihari
aha tunshitse mu rupangu Amedee asanzwe abamwo Beni twende pole pole asibione Amedee salamu ngo ure wa mutipe Amedee ibintu vyariko biramuvugwako je ngo ngaha muramubonye ndamusanze ahantu asanzwe amahoro Amedee mahoro meze neza yego ni sawa naye umeze neza je hari ibintu je nazindutse numva mbe ya sinema yawe yitwa gute ijya shasho ko mbusohora uraza kuntabira ikofe je sinje kugutabira ikofe ahubwo fisi kingenza sinje kugukubita cyane kukugira je meze neza ndashima meze bien ariko vraiment ahora mubona ko atari sawa babukona nambaye abantu dusanze ariko Jesse no kuko nabakubonye kare mu gatondo waje wambaye ubureta waje wambaye ubureta turashaka kumenya ujya mutama mwari kumwe nimba atari ibintu byo gufyitiriza ibintu by'uburozi waruvuye kuroga iki ni kiganiro ugomba kugira iki ni kiganiro nyene kuko je mfise amakuru kuko na telefone n'umubanyi wiwawe ngaha anye yuko mu gatondo wazindutse ugenda ugarukana n'agatama kandi waje wambaye ubureta Amedee aho hantu tuhagarareko hamze uburyo rero muri ko murakora nibaza ko atari sawa ubu buryo cameraman usanze n'ukuntu wahinjiye nibaza ko atari ibintu byiza cyane je ninjiye nk'umusatirizi nyene nk'umuntu asanzwe wamenyereye ibintu by'umwuga nk'uyu unye ariko turashaka kumenya kuko nivyumvikana ukuntu wewe wandika filme ikacikundwa ugira gute muga mu nyuma imbere yuko usohore filme bakakubonana akantu kagatama mukangira mukaza nga we Amedee aho hantu numva ko ufisemwe akantu ukoresha utuntu tw'imiti kibazo sico kibazo ahantu kiri nukuntu winjira ahantu vraiment birambabaje gataya ariko ntacyo bitwaye nibaza abantu baraba ama televiziyo n'abakunzi banje ndamutse ndakaye ngaha ahantu bandabarakariye ntitwaje ku bintu byo kurakara ahubwo twaje gutaha wari we wese mwinjiriye ko nkuku ari no mu kazi ukabona uciye duhagarika nkuku udusanze ahantu sinambaye nta muntu yari bwambone ntambaye kiretse ndiko ndakina ariko ufise igituza ciza ivyo vy'uburozi rero navyo aho nyene niho dushaka gushika kuko nta kuntu wandika filme ikacikunda atakantu k'umuti kawa karimo ayo n'amateka yanyu je nibaza ko ntobihagararako amateka Amedee umviriza twumvikane Amedee je nyimba ndazi unyakije ngaha anye ngo ngushaka ngo ce ndagukubita ariko ndazi mpora mbona ukubita abantu mugangira bavuga ngo nivyo muba mwavuganye bagiye batabira je narabihevye bijya bintu byo kugwana ariko je nawe nkabona ibibazo utari kuranyishura urantabira je tufuma twambarana jahantu hundi rero naho onye filme zawe zirakundwa mu gukundwa we ukiza muri mugubu ukwiye kubaza abazikunze none jewe ko ntazi kibazo bazi kundi harimo akantu k'akaroge ijya filme yawe shasho wewe bakubonanye umutama rega mu gatondo aho niyo dushaka gushika bakubonanye umutama kandi waje wambaye ubureta mu gisagara bakunze banyishumeze mu gisagara na muntu numwe twebwe tubone ayambara ubureta aha turiko turakuvugira ni kuri Inyishu Media ni Inyishu Media yi Inyishu Media vraiment bahora barabajama banje twara dusangiye ibikorwa twara dukorana neza boss wayo ni wankorera filme nimba ari we murozi niwe andogera boss wa Inyishu Media sibona ukuntu uze uri umukozi wa Inyishu Media vraiment ugashika winjira mu nzu y'umuntu ngo Amedee ukaca usunura umuryango ukaca winjira vraiment Inyishu Media no tuba dukeneye kumenya Amedee kubera iki filme ziwiwe wanditsira no kugira urabe ko ako gatama kari kahari none twaje nga sinzi ngira cameraman tuje no turaye katakanyegeje rega ingo ngaha Amedee n'umuntu akoresha ibintu by'amangetengete muri filme ntivyumvikana none Amedee tubwire basi ishusho y'umuntu yarakunzwe wandika n'iyindi ya Diane nande irakundwa aho hantu harimo akantu k'akaroge Amedee umwanya umwengo uri kungirira publicity ibikorwa byanje
ubundi mwanya ukamengo uje kumponda kandi no kumponda mu si 80% si kuguponda kubera hari abantu basanzwe bakora umwuga musanzwe mukora mwebwe wa filme gushika ubunye hari abantu bariko barakina filme zitariko ziramenyekana twe dushaka kumenya ako gati ukoresha abandi badafise natanguye filme 2012 watanguye filme 2012 no kuvuga ako gatama ntitwari bwaho uri imbere ya 2012 Amede none uvuka mu ntari yihe basi mvuka mu ntara ya Mwaro muri commune Nyabihanga aho hantu we urakunda gutembererayo cyane none si muhira ndajayo niyo nakuriye none iyo ugiyeyo nta bintu by'imiti ugenda uzanye ngaha mu gisagara kugira filme zawe zikunda imiti je no kwa muganga njayo gake ndagifigiriwe ubuntu ntuja muri hopitale hari none ntagwaye je no kwivuza gute ntagwaye je se nta miti ifata uvanga ibintu by'ivyatsi ntagwara erega simperutse kugwara bakunze banyinshi media meko murumva Amede ntivyumvikane ngo aramutabira cha wa mugabo umviriza bivanganye je n'ukuntu nabonye ibiganiro mu bikora umwanya umwe je nagiye nibaza yuko hari ukuntu mwapanze ibintu byo gukubita abantu no kukira ibintu no kuba promotinga ariko je uburyo bwo kumpromotinga mu buryo uvuga ko ndumurozi uvuga sukuvuga ko promotinga filme gukundwa vraiment ni ngombwa kubera yuko raba umucoko dufise abo bakubwira ngo agatama naka oya benshi turiko turakorana hari abantu ko yazindutse ngaha eje twari kumwe ngaha gushika saa 4 z'ijoro uno musizeri yari ngaha umva dukeneye gusohora filme ku munsi wa gatanu ukuvuga ubwo rero uko nitwo twe turoga ukuntu twe turoga turakora cyane hari abantu bakunze kuvuga mu kazi na dawa dawa ni kazi sio vile oya urashobora kuba ufise akazi urashobora kuba ufise akazi kazi ndo dawa murika murumva isiguro ya Amede kazi na dango hautafanikiwa kama utumikisala usukafanikiwa ariko rero nikenda kubwira umva sinshaka kuvyinjira mu oya uvyinjiremo gusa ako karozi ni jewe uyu niwe murozi hakuna Amede yitwa ni Pro umviriza kwanza maze magara umviriza ni Pro bandanya we ngaha onye dundi ngaha kuri Amede shaka kumenya none hama ujya mukobwa mwakinishije Ketia je maze imisi ndamubona kandi bivuga yuko na wewe umuti wamuhaye watanguye gukora ngaha mu gisagara ca Bujumbura kubera sigaye ari umukobwa basigaye birukira cyane mu gukinisha amafilme nawe ivyo bintu nawe wenye Amede urabe ukuntu uzurabigabanya ku bantu cyane umuntu aje gukina iwanje uwo muti na tuna Frank genda umuvuguti mu biri ni Pro yawuvuze uwo muti suba twawumuhaye Kentia uwo mutara ufise wo gukora cyane arakora gose kandi akonana n'umutima wiwe wose no musi rero Kentia saha honyene mumubona azogira n'ahandi cyane je namubonye no kwa Mugisha nawe nyene buca mukinisha filme Mugisha ahubwo yaratanguye gukina ubu turiko turavuga yaratanguye gukina nawe bamujanye baramutera indasago ururasago nugo gukora cyane ubwo harufise deje ubu afise umwete nk'umusaza Amede hari abantu benshi bakora ngaha anye bakora cyane nk'abari yambona hari kuri afishe kandi bafise filme ishusho y'umuntu wakinye ama episode agenda kurikirana ariko iyi cinema shasha nayo uritegwa yuko izo have ikundwa gusumba ishusho y'umuntu niki kibuza gukundwa ko nayitondeye twitonze turakora ntiyaki cyo yibuza gukundwa kandi ni filme tuhera ku nyandiko tukayandika twitonze kandi iyi filme je ndiko ndumva ahubwo ifise na soundtrack ongeza volume tu sasa unazimisha mashini baba nta ruhusa mfise tuhonje abafana banyinshi media barashaka kumenya kwanza barabe kwanza bahonje kiresi realizateur abayiruhusha yego ruhusha ntago notanga na uravyo Amede rindira iyi filme umviriza iyi filme izosoka ku gatanu sikera cyane mwase ko ndayiraba kubera mwamaze kuyirogera akakantu we kandi ibirozi nukuri umuntu aguma yikeka ibirozi nukuri biramufata kandi aratinda akaba umurozi kandi umurozi abayeho nabi muri inosi reka kwiyumvira ivy'ibiroti Amede hari izindi filme ziriko ziraza ngaha mu Burundi ziriko zirakurikiranwa cyane uribaza ko iyi filme zo hava iza gufuta izo zindi filme ziriko zirakurikirana filme jewe nta muntu duhiganwa mu Burundi no kwisi yose sivyo iyi filme simvuga ko iza gufuta izindi aho giza gukorana nazo gusa icyo nzi cyo filme izo banziza gusumba izo maze gukora zose izo banziza gusumba izo maze gukora zose
yes ako kantu bakunzi ba nyinshi media mukumve ariko Amedee bazompinyutse uwo muti wawe turakeneye kuwumva mu bushimwe ubu wa mbere hehe ubu wa mbere n'ubunyemeruka kubona itangazo riraho mu bantu b'abashefu bashaka gushigikira sinema sinzi iyo shiramwe ryari ryo hatangura Ildefonse hamwe wa kabiri nabonye ari wewe ico kintu we waciyakiriye gute we kijya ni cizere baba bampaye ndashima nyene nkuko nawe unyizeye ukaza kumvugisha mugabo ukamvugisha vraiment mu buryo Jesse nawe ndagushimira ntiwumve naje ngaha anye fisa amakega kubera abakunzi banyinshi media baba bakeneye kumenya abantu bo mu Burundi kuntu bariko barakina bariko barakora ibikorwa byabo nanje rero nabonye numvise si jewe bantelefone bambarira Amedee attention simimazi yiwe harimwe akantu kamangetengete abahe ba telefone atari urusako rwana surusaku kuko Jesse no ngasi na indahazi bampaye address uwaguhaye address ninde wo mutanga wo mwerekana Jesse no mutanga kuko kuba nashitse ngaha baguhaye address ntacyo bitwaye sivyo winjiye wamvumbuye ushitse winjira ntambaye ni sawa ntacyo bigutwaye ariko wabonye ko atamangetengete mfise amangetengete yacu ngaya aha nukurya ntiturajya ahubwo mademi dimire ngaho shatu Amedee reka dimire ugenda zusanzwe uri mu boss we mu ba boss tuzi ngaha dimire no gufasha we dimire nanega mutama ikiganiro ntako nto kirangiza no kuri tukakora wowe ukotse basi shimira abakunzi ba nyinshi media basi babarire n'ahantu iyo sinema yiwawe bakunzi ba nyinshi media mumfashe mundabire ntabiro no muhungu je Amedee Jesse naje gutabirana kuko mvuze ibintu byo gutabirana kandi wavuze ngo ibintu ngo tugira ngo tuba twabipanze ngira ngo bwiza ukuri nibaza ko muba mwayipanze kubera je nagize umujinya ho no kumva no tabira telefone yanje ngomba kugutabira wewe iriya ndero yari mbi mugana ngaho urayerekanye vraiment sineza imana imfashize kuva ngaho utankubise uvuze sinerekanye indero nziza habe basi nagukubite basi buke nagukubite buke basi ya ndero basi babone ko yabandanije ntama ngogenda ariko je twagenda tugumye ngaha basi tukaba turajyaga hari na kimwe erega umuntu yona kwitwarira boss bikagufata nyitwari yagishikire erega nkaho wagize ku muntu nkaje kandi wenda gusumza imyaka n'ubwanwa cameraman basi we sohoka basi sasa ave tuganire ni Pro je ndakiganiro nanje turabizo image kandi bivuga yuko umudemu mireye mukinisha ndiko nubaha abantu bawe bose kubera ngaha bose abagukurikirana sikuvuga ko badafise indero nkuko utayifise sasa bakunzi banyinshi media muriko murabona ukuntu basohoye nabi kwa Amedee vraiment Amedee mchawi akoresha ibintu by'amangetengete basohoye nabi cameraman tugende ngaha anye tuhasige n'ubuzima